murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri rega gipe hajya nta kigoye wewe uzokora wisunza amategeko nta kindi none mwibaza ko byoroshye kamuhungu naho amategeko ahari je ndumva ubwoba kweli gipe ndabumva jewe ndakuremesheje ukurikije amategeko ukagwanya akarenganya ugatwarira bose uzoraba nawe byose bizoca bigenda neza. byahavuye bigenda gute? Bekanye aho wabereye kuri iyo telefone vuba mico kibiti basi jewe nje gufatisha imbabura. Yo oya mama ndahejeje hewe sawa ahubwo wowe turasubira mu kanya kano mico kibiti ukabandanya kuyagira n'umuntu wawe. Oya ejo narakomereye ko nzo gutekera ka omelette keza ahubwo reka nkwakwanya. Oya banza untera inkuru gatoya umurete wo ndanda w'ucyo mbe basha mama nurushaka dutera inkuru zo muri kano gatondo none hari ingorane aho kayargo zindutsemo ubanza ko jewe katanezereye. Mama kiwe akunezereza utazi uwo twari ko turanavugana. Ibyo ari byo byose si umwasi numvise agatwengo ko kari kose ahubwo mbwira ko ndi mu kuvuta. Mama uratanguye mana yanjye jina ariko nivuganira na Igor ivy'akazi byo bijemwe gute none mbe wewe atari ivy'akazi nta bindi ukwiyumvira none gama isi yose akazi none mama ushaka je niyumvira iki kindi ngira basi kubgawe ubona noca niyumvira iki kindi hayico nakoze nategerezwa gukora. Oya nawe urahebuka neza oya weho ubuzima bwawe nta kindi gihambaye ataraka. Yo bega uko sinino banarasamaye mama imiti yawe iracaharuka. Imiti iracari igira ihere urazi ko manda bikubwira. Ahwi narengeje ubwoba none iryo shavu ni igikiga mama kanya cise ngo ndagutaha kuri ndagushimira cyane ngene nitwararika mugabo hari icyo kuranyuma kandi gikomeye mama urazi ko atana kimwe je no kwimafise gusa aha namaze kumvira uri kuraja uratanguye ari wewe naho nyene mwana naho nyene kandi urazi ko maze kukubwira kenshi none ga mama kweri kibikume n'umutwe uko kose cise ndanakumva sindanagutahura none burya ikindi come n'umutwe ni iki gashaka ni stress z'ubusa suko nobona wubatse ugwawe nk'abandi abandi bandega mama kirazira kuba wigereranya n'abandi tekana ubwo urazi umunezero mama etanari ubona waje gute mama aho neza wumva ukomeye. Ndakomeye ariko ndababaye twaravuganye na mama etanari arambwira ko Benyi yabyaye none ubu yifitiye umwuzukuru. Ikibazo kiri hehe ugira ni wo kwa mbere aronse umwuzukuru ni gitangaza bonye na etani ngo ari mukuza ava hanze ngira zoca arongora amagorofa ngo yarujuje amakuru yo ndumvura yafise yose ko burebure reka ndaguhanure neza sha muvyeyi wanje nimba ugomba kubaho neza rekana n'ivy'abandi ubuzima bwawe umva ndakubwire kandi oya reka ndaguhanura urabugire nk'abandi mko reka sha mama ndagutegurire uwo murete hama ntegura urugendo rwanje. Urafise urugendo ugomba uje hera shaka mwakoze bitavye inama mwese uno musi nituza kubatevya kubera dufise ikibazo kimwe twiga kandi ntiduteba. Nkuko mubizi uwahora arongoye urwego nshinga ntwara rwa izine yaratanze imihoho kumvo z'amagara uwo nawe si uwundi ni Mariza. Abagize komite rero twavuye tugira akanama kugira turabosubira Mariza kubera ibikorwa bibandanye bigenda neza kuri izine. Twahavuye twumvikana rero ku mazina y'abantu twibaza ko boshobora gukora. Ndasabye ijambo kiraho. Araheza kuvuga bazurindire cyumbati. Oya Alice mumbabarire jewe murazi sindindira na gatoya aho usanga mumvikanye ku izina ry'umuseru. Oya tumvikane yemwe twumvikane
murazi neza ko ikibanza cy'umukuru w'urwego ari ikibanza gikomeye cyane twaritonze rero kugira tuhashire umuntu twibaza ko bishoboye gusumba abandi ngo mwaritonze none wabishoboye ategerezwa kumuseruko ayo mayeri yanyu tware yahinyuye nabindi bintu mukitubwira ngaho oya cumbati oya amaba baseruko bakoze ninde tayazi muri twege ngaho reka yemwe izine si Sandre yayitembeje ubu rero mugomba mubandanye yemwe oya ubugira mutangure kuragiriza oya ba aha turahagarara nta museruko dusubira kwemera ko haje na gatoya reka kukumura abandi aha icyadukoranije ngaha ni ugutorera inyishu ikibazo kiraba abagize izine bose ari byo gusubiriza amariza reka musubirize neza apana mu manyanga yanyu yo gushiraho museruko ivyonye musubiriza ibyo guterana amajambo ntaho bishobora kudushikana twese dushaka iterambere rya izine yacu arico gituma twoshira imbere umuntu abishoboye ego munkundire ndabasomera amazina twashize imbere yabosubirira amariza mu banki mwabumvise uwa mbere ni Karita uwa kabiri Karisabiye uwa gatatu Dewo uwa kane John uwa gatanu Mukiza Halo? Halo? Bewa mugabo we, uri mwishamba ko numva amajwi y'inyoni. Aha, wapi nicariye munsi y'igiti, asha nuga amakazuba. None bite hiyo, nta gishasha. Eka, basha, wapi? Atari uko gipe gusa yahanganye kuri izine. Nta kindi mbona. Ariko vrema. Ihangamire. None ga yemwe nogira gutega giti. Asha, nta kundi. Ni. Wewe haduheruka kuvugana. Twavuganye ko dutegerezwa guhungabanya izina. Yego ndavyibuka. Mugabo ni wambwiye ingene tobigenza. Wewe si uri kurubuka. Bwira ahubwo. None uyumviyeho twobigenza gute? Kameme nabwo urafise umutu ukora. Asha, jewe kabisa nariyumviriye ndahebura ikintu twokora. Vrema narabuze. Yego. Ariko vrema. Ujya munsi wiyumvira. Urabuze na kimwe utora. Gushika ubu ntaco ndabona no kusa twokora. Sinzi wewe ko hari ico uratora. Yego. Imisi yose giti. Ndabona kiriho. Muzobigenza gutabarengera. Jewe narabuze kabisa uko twobikora. Yego. None ga. Yego. Mwibaza nzokwama. Doke mwebwe naco mumaze. Ikibazo cyose murindira ko ari ikibazo gitorera umuti. Oya mutama wewe ubifisemo uburambe giti. Sawa. Jewe rero hari ico niyumviriye. Yego me. Kandi gikunze. Yego. Izine izoheje gusambuka. Mbwira rero numva rero ingene twoca tubikora. Mbere? Yego. None ureka kubishobora gute? Ndaguhekenyeye. No kumira bizokunanira. Oya nzogerageza mbwira numve. Umviriza. Sabwe. Kireye ko ducanishamwo abanyamitari. Urazumva? Urumva ko tuzoba dushikiriye izine. Ego mugabo. Ndumva umengo biragoye. Bigoye iki? No. Nanaki mushoboye. Abanyamitari bacayemo. None umva izine yo kora gute? Erega mutama. Bisaba ko nuba mfise uburyo kugira nshobore kubakwega. Ataco ndabahaye naho. Nukuri ntibokwemera. Oya. Oya ni ubundi buryo kandi butoboye. Kuruta naho. Wewe tekana nzokubwira ingene tubigenza.
urakoze shagipe burya nari nkumbuye akayoga gakanye kwita asha burya nabwo nariko ndaka ntubona uko ahubwo nibatunyirukanira izindi hewe wesha we dogo zarani macupane ngaho sha gipe uri decide kunboreza uno munsi zine nyene oya sha toyo nacuba turazi nanye wewe ewe nje sindakugahira ntugire ikibazo wa muhungu urazi jubu kugira nigurira icupa yo burya mbaza kugira ibiharuro bikomeye oya birumvikana mugenzi yego from ariko rero niwihebura ejo ni heza mugenzi mbesha je byocahe cyanje byararangiye wa muhungu nawe ndakuvuga ivyo yego nivyo ndazi kuri kuca mu bihe bigoye mugabo nibizokwamuka mugenzi nibizokwamukorera ivyo reka tubireke shagipe twinywera icupa yego turi ahubwo mbwira kuri izine ni gute ubu wamenyereye akazi ni bien wa muhungu ajye manga niyoroshe kazi oya ivyo urabizi kwitwa ko ari wowe ukora igezi waruzi rero karaho gutuma umwana mugabo wewe ndakwizeye gipe je ndazi uzobishobora shato ikintu cyonyine kindemeje nuko nkorana na Alice ibi sico kirampumuritse tuka vraiment Alice akazi k'ubukontable je ndazi emwe arakametriza neza hana bisanzwe ego urazi umuntu udashobora gutora ikosa c'est bien kanyenyeri kandi rero Alice ni très sérieuse ego na bintu vya gauche à droite ni tout droit ego ngaha mu kabari wiwe urabona ibintu bitonze neza hewe ndakubwiye iwe byose bipanze neza amaraporo zero faute emwe ni bimwe bavuga ngo la personne qu'il faut à la place qu'il faut cyane gose kijya kibanza kiraberanye neza na kanyenyeri ego wa muhungu mbega hewe kugumuvuga kanyenyeri ha kuvuga Alice ufashwe n'ibikiga gibi jewe navuze kanyenyeri ahubwo nawe nyamutanguye kuborego ati kuborego urazi ko mubanze kumuvuga kabiri ko jewe wagipe yego nukuri kwiba byogenda gute ngo ndamwitiranye nawe yasha bivuge neza agipe bigenze gute ngo umuvuga kanyenyeri urafashwesha fatwa niki nigeze numva nuko namukuze aho nyene niho byugari oya reka nukuri emera kabura kuze shaka akabaka na kuntu wagumuvuga umuntu atakintu barira mbwira nakubesha namuhira niyumvikanye wa muhungu babyitwa kugwa mu kamashuguru kundi none warirashura aripo wapi numva ntenye kwimubwira amana ubwo ivyo gipe yifuza bizokoroha mu kurindira kumenya ingere bizogenda reka tubanze tubasomere intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca gipe na toyoyo n'ikihe cigwa mukuyemwo intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri mpawe n'Imana batazira curateur ava mu ntara ya Bubanza neza na neza ku mpanda yagize ati cigwa nkuyemwo nuko umutware wese ategerezwa gukurikiza amategeko akagwanya ka mwana wa mama kandi agatwarira bose ati kuko iyo bikoze uko nta kabuza abarongoye baratekana ati kandi bagakorera hamwe n'iterambere rikaboneka atanjyane canke amacakubiri bigiyemwo Anje MURIKIRA UKURI akaba ari umunyeshuri wo kuri lycée communale ya Bururi yagize ati kubwanje icigwa nkuyemwo n'inyifato ya gipe guca bugufi mu kazi kiwe ati kuko iyo umuntu yigize ubushoboye nkaca marate kandi na toyoyo inyifato yiwe ni nziza mu kuremesha gipe no mu kumuhanura uko azokora akazi kiwe ati na kare umutwe umwe ntiwigira inama Victor Niyongabo w'imuhweza mu ntara ya Muramvya yagize ati numvirije ikiyago ca gipe na toyoyo icigwa twokuramwo nuko uwabaye indongozi muri iki canke kiriya yotwarira bose agashira imbere ineza ya bose atahahengamiye na hamwe akumviriza ibibazo by'abajejwe akanabitorera umuturama akamirira kure icoza kibasubiza inyuma mu iterambere barimwo kanatsinda ngo indongozi nyayo yitwararika ivyijejwe ikubahiriza amategeko y'akazi n'abajejwe ati gutyo iterambere rikabasaga bose atakamwana wa mama karimwo
Ndayiregeje Isaac nawe wo mu ntara ya Ruyigi muri komine Butezi ku mutumba wa Rugoti ariko no musaka batwumviririza neza neza mu ntara ya Gitega yagize ati cigwa muye mu kiyago ca Gipe na Toyoyo nuko ku ruhande runini nishigikiye Gipe ati kuko kurongora izine n'ibintu bitoroshe na gato ati mu gihe uwo mufashije kuyirongora atanze imihoho ati kandi murabizi byinshi mu itunganywa rya izine ndetse na kahise kayo atari ku rundi ruhande reka mere nka Toyoyo Gipe nahagarare magabo yirinda kamwana wa mama aharanire neza izine ati yihutire no guca ategura amatora yo gusubiriza mariza biciye mu muco ati gutyo azobatanguye kwerekana uburongozi bwiza. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Ingrid Muco w'Imana wo mu ntara ya Kayanza muri komine Gatara yagize ati cigwa ca mbere muye mu kiyago ca Toyoyo na Gipe ati no gukorera ibintu mu muco iyo hari ivyo ujejwe ndetse ugatunganiriza bose hatabayemwo nkunzi ati iyo rero hari akazi umuntu ashinzwe ni byiza ko yirinda guhengamira ku ruhande na rumwe ati gutyo agatunganiriza bose ati kugira ntihabe abagwa mu mporero. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwatu wasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira Gipe imbere yuko ashikiriza ugiye kurongora izine Cumbati yaciye atera akajagari yuko uko bigenda kose biyamiriza watowe mu gihe atobavuye mu mugwi wabo. Mbega iyo nyifato ya Cumbati muyivuze kwiki? Ndasubiramwo Gipe imbere yuko ashikiriza ugiye kurongora izine Cumbati yaciye atera akajagari yuko uko bigenda kose biyamiriza watowe mu gihe atobavuye mu mugwi wabo. Mbega iyo nyifato ya Cumbati muyivuze kwiki? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nabo wowe wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'834 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho utaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.